Inyifato y'abategetsi b'u Burundi cane cane abarongoye umugambwe FDD biraboneka ko ari inyifato ishobora gutera ibibazo mu gihugu na cane cane iyo hajemwo ibi bintu vyo gucanishamwo abarundi vyo kwigisha no gushira imbere amajambo akokeza ahamagarira abarundi cane abo mu bwoko bw'abahutu kumva yuko umwansi bafise ari umututsi. Twarabonye yuko imvugo mwene izo amajambo ya propagande afatiye gucanishamwo abarundi yakoze ibara mu myaka iheze, na cane cane yuko ababikora bamenye yuko ejo hakagira ibara risubira kugwa mu Burundi bazobibazwa, kandi bamenye yuko ukumara abatutsi canke guhamagara mwene ivyo bikorwa bitoteza abo mu bwoko bw'abatutsi nubwo bogomba gukora genocide bamenye yuko ata mahoro abarundi bazigera baronka, ngo ni kubera hariho ubwoko bwatotejwe, ni kubera hariho umuvumo nk'uwo bariko bakwega mu Burundi. Tukibaza yuko mu bihe nk'ibi biba bigoye, hari ibibazo vy'umutekano vy'akarere, hari ubuno bwoba tubona buri mu bategetsi bukaba no mu Barundi. Aha rero niho abantu batwara igihugu bateza kuhamerera amagabo bagahaguruka, aho kubiba amajambo y'urwanko canke amajambo agomba kumara bamwe mu Barundi, niho bateza kuzana amajambo ahumuriza bose, amajambo akingira bose, tukabagabisha yuko ivyo vyose bikorwa uno musi bigoye ko babinyegeza, n'ababikoze mu myaka yaheze uno musi bariko baracigwa imanza.